mutwa ntajaho ngo kubera atari umugore ntajaho intwari babandi b'intwari ugacubaca kwibashira ku ruhande ugacuzana imbundege ngo ni ndongozi niki cisha Burundi urazi kwaha kuzana intwari ngo nukubera ngo umuhoye ubwoko ari intwari ukazana imbundege ngo nukubera ubwoko amabagaje munani nayo y'igitoro cyari kijabutse ikongo byagenze gute nyancubahiro amabagaje munani twaragitohoje station vyapakiriweko bayibaza nyeneyo yaraturahiye ko atari ivyo hanyuma tuze aho duhera kuko twayifatishanije n'abandi bavuze tuti ivyo bitiwe reka turabe ko bitazosubira uwo mwagifatanye byagenze gute yavuze ko yagikuye mwijoro Nyinshubahiro havuzwe byinshi nimba bavuga kwawe wevuga ivyuzi nk'indongozi yafashe umusuma afise igitoro mu province iwe yakubwiye ko yagikuye nk'indongozi igitoro bagaje umunani icyunzi nashize muri raporo zari bagaje 10 hanyuma izo bagaje twavyumvise guco nyene mugabo turiko turagira amatohoza yari byafatiwe bavuga yuko byaguriwe kuri station imwe iri ngaha mu Rumonge hanyuma uwabiguze aca asabwa kubisubiza hanyuma arabiguriye yabisubije kuri station hanyuma baramusubiza amafaranga yiwe bari bavuze yuko station mwasanze atari ivyo yabisubije kuri station yihe yari yabikuye kuri station ishavugwa oya rakavuga ivyavugwa vuga ukuri wabonye yasubije kuri station yihe yari station ku kibazo cha hari amastation abiri yavuze banzugazaho numvise iyo umuntu atanguye kurya umunwa abafise igituma mu gihugu kizotera imbere gute vugwa oya rakavuga ivyavugwa vuga ukuri wabonye yasubije kuri station yihe ari ugacubaca kwibashira ku ruhande ugacuzana imbundege ngo ni ndongozi niki cisha Burundi hari amastation abiri yavuze banzugazaho numvise iyo umuntu atanguye kurya umunwa abafise igituma intwari babandi b'intwari ugacubaca kwibashira ku ruhande ugacuzana imbundege ngo ni ndongozi abadandaza batatu nibo twaceduwa kuko muri aba badandaza harimo abaronka 5 ton 6 ton canabaha abadandaza batatu 5 ton kugira bazitanga amazina rero ariho muri Sosumu ego urumva warabahaye bace bitanira muhire wabo isukari turabaha tuyibahaye oya warakurikiranye ko isukari yahise wene igihugu bwa mbere nico ca mbere gadukeneye isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara ca Ngozi ari kinini igisagara ca Ngozi nico kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri quartier hariho n'abashinga amateka ico gihe bari jambo rero rimwe uvuze uti izo toni 15 zatwawe n'igisagara ca Ngozi gusa none ivyo biragoye kuvuga muri rusangi uko no uti je naciye mfata ingingo duha igisagara ca Ngozi gusa twahaye igisagara ca Ngozi gusa kuko bari hari muri fe y'ukwezi twaciye duha igisagara ca Ngozi kugira abandi tuzoce tubaha iyo mu kwezi k'umunani mu makomine ibonetse kuko hari amakomine usanga isukari tubahaye itore zibiri batayiheza caravuga tuti moi doute tuzoca duha abandi makomine kugira caba prioritaire kuko yari baye nkeyi par rapport ya 200 tonnes abo bo mu gisagara ca Ngozi abo batatu ni munze ngahanda abayirose iyo sukari abo bo mu gisagara ca Ngozi abo batatu ni munze ngahanda abayirose iyo sukari abo batatu ingo ngaha abo bayitoye ntibari ngaha kubera bari mu gasho twarabafasha aha
babandi b'intwari ugaca ubashira ku ruhande ugaca uzana imbundege ngo ni ndongozi. Mukiri ngaho itoni 15 zazimiye muri komine Mukaza zagiye hehe murimwe mu bazitwaye ko mustanteri akiri mu mabanga. Narasomye igitabo c'umukuru w'igihugu y'Ubushinwa yitwa Xi Jinping cyitwa la gouvernance de la Chine. Naragisomye umwanya muremure kandi carangyoheye ndetse ku buryo hariho amajambo amwe nakuyemwo amfasha mu bikorwa ndiko ndakora. Hama kandi ndasoma na Bibiliya, umwanya utari muti yo ndosa kanya kuko nayo irimo amajambo afasha cyane mu burongozi. Narasomye kandi muri n'igitabo c'umwami Nehemiya avuga cyane mu Bibiliya kivuga les 101 principes de Néhémie pour diriger. Kandi twumva umenga yo bafisemwe ukuboko muramukingira n'ubutwayi bati mwaca mumukura byagenze gute? Murakoze cyane. Dosiye ya y'isukari kenze tone zo ku Mukaza nivyo irya sukari yanyurujwe ugaca uzana imbundege ngo ni ndongozi. Inspiration ubwa mbere nayikuye kuri nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu nyakwigendera Petero Nkurunziza kuko naragize amahirwe yo kumuhanuzi wiwe imyaka 5 ukuntu yabona ibintu n'ukuntu yabona igihugu cyane cyane byaratumye mpinduka muri jewe biratuma ntahura byo kuri igihugu icarico kuko kare igo narumva patriotisme nkumva igihugu mugabo sinatahura neza igihugu niki ariko inyigisho ziyiwe zatumye nuguruka gusumba. Hey, y'all, come look at this. Naganya ko mushikiranganje mwaremeje kuvuga yuko nibababwira mustanteri yugaye mure y'umwene gihugu mutusha mu mwihurira doce mukura kandi ndazo zobikora. Mugabo hariho itoni 15 z'isukari mustanteri yarakunaniye gukura vyagenze gute kabandi wacu usohora decision. Turi icirore cy'igihugu dushaka yuko ugwaruka rwose rw'igihugu rutubonera ko akarorero. Rega naho nkeneye yuko umbwiza ukuri nimba uza kumbwira hanyuma tugufashe. Mugabo nimba namwe bwe murimwo muratubwira ko namwe bwe dusaba tugira motion namwe bwe bakure kuko nimba ba mustanteri dukorana murazi ko inama nkenguza amateka by'ukuri hari naho twahaswe no ko twabona umenga bose baduheranye kandi tugashima yuko by'ukuri uri karakora nabi ni byiza kahanwa mugabo umenga turiko turaraba hari hamwe umuhesha ahandi mukihuta cyane gufata ingingo murakoze yinteka gira ikibazo ca Mukaza reka tukivuge neza uko kiri. Twararonse umukuru w'igihugu w'uno munsi uri kurumviriza inyigisho yiwe cyane cyane kubijanye n'iterambere. Umutwa ntajaho ngo kubera atari umugore ntajaho intwari babandi b'intwari ugaca ubashira ku ruhande ugaca uzana imbundege ngo ni ndongozi. Urabona neza yuko ari ingabirano idasanzwe Imana yamuhaye. Murazi ko inama nkenguza amateka by'ukuri hari naho twahaswe no ko twabona umenga bose baduheranye kandi tugashima yuko by'ukuri uri karakora nabi ni byiza kahanwa mugabo umenga turiko turaraba hari hamwe umuhesha muvyo nanka kagaye kandi nanka n'abantu basuzugura abandi ahandi mukihuta cyane gufata ingingo murakoze yinteka gira
ikibazo ca mukaza reka tukivuge neza uko kiri bagize enquête judiciaire izo barimo je nkavuga ati eske mfashe ingingo sinoba nihuse kuko hatangwe enquête judiciaire twebwe ama enquête yacu tubanza kwa suspend pour question de respect ya séparation de pouvoir mugabo batubwiye ati vyanse nimwigira ama enquête yiwanyu cha dutangura mugabo dizeye yuko ivyo bariko barakora disipe bazoduha inyishu kuko turavugana ndabona ko nibaza ko vuba tuzoroga inyishu burya enquête judiciaire no gufata mesure temporaire ntibijana reka naco tukireke babandi b'intwari ugacubaca kwibashira ku ruhande ugacuzana imbundege ngo ni ndongozi kuvuga yuko umwene gihugu mu cyankuzo wo mu Ruyigi w'Igitega wo mu Rutana bose bamanuka Bujumbura bose bamanuka Bujumbura urumva igitoro baba batanzigene kingana urumva umwanya baba batangiye nungana uwo kontora amahera bamaze gutakaza twoya harurangana nka gute ayo mahera bamaze guhomba ni menshi sishobora kwiyestima mu gitigiri urumva ko ari menshi amagarira deje wa police niki cisha Burundi urazi kwaha kuzana intwari ngo nukubera ngo umuhoye ubwoko ari intwari ukazana imbundege ngo nukubera ubwoko bijanye n'urudandazwa tugaragaje kuraba turabona novuga ati igituma ibiciro kenshi biduga canke ibintu bikabura harimo n'itunganywa ribi ry'ubudandaji ugaragaje kuraba muri kino gihe usanga umukozi wa leta niwe yahindutse umudandaji abadandaji gushika muri kino gihe novuga ati twarabatwaye akazi kabo. Hey, y'all, come look at this. Kumva rero abantu bari muri leta bari mu isukari bari mu isima bari mu bitoro bari mu sinzi none bazokwimvira igihugu cyane nabo ba novuga nyakuba mushikiranganje mwebwe muri mu ndongozi zo hejuru ni mwebwe bimwe mu by'ukuri biriko kuko ugeragaje kuraba usanga umuntu acuruza isima ubwego bwo hejuru usanga n'umukozi wa leta kandi mu ndongozi ikomeye cyane ugiye ukaraba ahantu hari mega wumva ngo niwe umutegetsi akomeye hari abadandaji bamwe bato gushika uno musi bugaye kuko ntibashobora kuronka bya bintu bahora baronka wa muntu akomeye niwe aca bitora byose akaca bijana ku depoza ahantu hamwe bahora babironka ntibakibironka. Nyakubahwa mushikiranganje mugiye gutunganya gute ku by'ukuri ibi bintu by'urudandaza ku buryo umukozi wa leta akora akazi ka leta umudandaza agakora akazi kiwe kuko nimba ari umudandaza akeneye kudandaza na dandaza umukozi wa leta akeneye kuza gucuruza nahagarika iby'akazi ka leta hamagende kudandaza kuko biri mu bituma mu by'ukuri ibintu bikena kuko nimwe mufitiye uburenganzira byose muca muterura mukajana hariya abadandaza baridoga cyane gushika muri kino gihe aho ugeze nico bakubwiye ati ni mwebwe mu bitwara byose. Aicho no mishura nuko umuntu kugira yitwe umudandaza nta karanga muntu bamusaba yerekana yuko ari umukozi wa leta canka akorera ibisata bindi gusa icemeza ko umuntu ari umudandaza hariho amategeko yisunga ayo mategeko nayo akamuha uburenganzira bwo kuronka igipapuro ndangamudandaza abafise NIF abafise registre de commerce abafise n'ahadandariza muri ico gihe rero umudandaza wese bamuha ipete bivanye n'ivyo adandaza ashobora kuba ari umudandaza mutoyi ashobora kuba ari umudandaza yisununuye cyangwa akaba ari umudandaza ndandaza ku rugero rwisununuye ibi rero novuga nti urugezo rw'ubukomezi canke urugezo rw'ico umuntu ari mu gisata c'ubudandaji bivana n'ico umuntu aba ariko arakora muri urwo rudandazwa rwiwe hanyuma akaba afise n'impapuro zimugenga ndangamudandaza zizwi arizo NIF na registre de commerce agatanga n'ikori n'amatagisi uko bitegekanijwe rero aha igikuru suko umuntu yitwa naka canke ko umuntu akorera igisati kiniki canke kiriya ahubwo igikuru nuko umudandaza wese yokora yisunze amategeko agakora afise ibimuranga nk'umudandaza agaheza agakora yubahiriza amategeko n'amabwirizwa agenga igisata c'ubudandaji
rondera inyungu z'umurengera canke atakwikika mukiza ariko bagakora bakorera igihugu nk'abarundi canke nk'abanyamitahe baba bari muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Umva rero abantu bari muri leta bari mu isukari, bari mu isima, bari mu bitoro, bari mu sinzi, none bazokwimvira igihugu cyane nabo. Mu mwaka wa 2000 bavuga ngo abahutu ngo bakwinjire mu rwego rw'ubutungane nabo ngo ubutungane bwoca busa neza ngo ntibwosubira kurenganya. Abahutu ntibinjiyemo ubutungane bwaciye bukora neza. Hey, y'all, come look at this. Ariko ico twumvise ivyo tutari tuzi. Nk'ubu ntitwari tuzi yuko hariho amadosiye, ko hari dosiye yatanguye mu kwezi, hari dosiye yatanguye kuva mu kwezi kwa gatatu, hakaba n'iyindi yubutse mu kwezi kw'indwi. Ivyo ku marezo ku mbuga ngurukana makuru ntivyatandukanywa, ariko twebwe ngaha tugiye tufise umuco mwiza wa kimwe n'ikindi. Tugasaba rero ico twasavye nuko abajejwe ubutungane ngaha turavye ingene intara imeze, nk'uko twanaganiriye na nyakubahwa buramatari aratubwira vyose, twabaha impanuro yuko bakwiye gukorana ubwira n'umwete bakareka agasamazi, kuko ivyo twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi. Niki cisha Burundi urazi kwaha kuzana intwari ngo nukubera ngo umuhoye ubwoko ari intwari, ukazana imbundege ngo nukubera ubwoko. Umva Marura avuga hanaha ngo tabara fonction publique irahiye, ngo abakozi ngo bariko baratotezwa, batotejwe bakiriko n'abariruka. Sinzomwihanganira nawe arareka kunyihanganira. Le ministre n'umututsi, moi je ne suis pas tutsi, moi je suis ganois. On m'appelle tutsi pourquoi? Umututsi ararembeje abahutu babiri twahagaritse revocation, je les ai révoqués kuko bashaka kunshira mu batutsi ngo ndumututsi naje ntari umututsi, akarenganya. Nibemera ico umuntu ari, moi je suis ganois, je mureganois, c'est tout. Biri no mu vyatuzanye ngaha nako ako kazi nikaramuka gatunganye, zoca ndisobokera ngende na pension yanje izobigeze, nzoca nja kuruhuka, nzoba ngiye nk'umuganwa koko. Hariko haravuka ine generation ndabwira waruka muri ngaha, hariko haravuka ine generation nouvelle. Iyo generation ije espoir, jenche muri generation natwe kabazetwa kuyicarira jamana n'imvira ingere twopasura twese tukicara uko gwarwa ngo tugaburira nako henda aho mbona bageze. Iyo generation ije espoir. Ati kubw'ugo runganwe rushasha jewe ndafise ivyizigiro. Mu yandi majambo arafise ivyizigiro kugo runganwe rugiye gutunganya ivyananiye basogokuru, ivyananiye bakuru babo, ivyananiranye mu Burundi, ugo runganwe rugiye kubitunganya. John Kennedy aravuga ati harageze igihe c'urunganwe rushasha mu vyerekeye vy'uburongozi, urunganwe rushobora guhangana n'ibibazo biriho rukabitorera inyishu, kuko arigo rutegerezwa guhindura isi. Umukuru w'igihugu rero avuze ati hariho imbundege, nuko yabonye yuko hari hagahaze mu barongozi, mu burongozi. Aravuga ati naho biruko hariho urunganwe rushasha mbona, ati hariho amaraso mashasha je, ati twebwe naho twogomba tukiyicarira. Aya majambo y'umukuru w'igihugu narayakunze cyane. Ese icompa wowe uri kuranyumviriza ukipfuza kuba muri uru runganwe? Ni kuri aya majambo nyene nteye akamo wewe wahumutse amaso ukabona yuko mu burongozi hariho agahaze, kugira ngo nawe ntuzohavumera nk'abandi, kuko hanini kibituma nukutemera guca bugufi ngo bige. Ivy'uburongozi bwiza birafise ingene bikorwa, birigwa. Kwiga nako ni kimenyetso kidasanzwe cyo guca bugufi. Muri intumbero nyene twateguye inyigisho z'uburongozi bwiza, kandi ziramaze gufasha abatari bake. Nico gituma namwe mutarazi kwirikirana tubatumiye muri promotion ya 2025. Kaze dusangira izo nyigisho nziza bitume mwuguruka amaso mumenye icari cyo uburongozi bwiza no kuba umurongozi mwiza.
Uburundi buzokira kubera buronsa abarongozi beza atari abarongozi b'imbundege. Tuvugana ukuri, none utize ivy'uburongozi bagaca bakugena mu mabanga ntiwumva yuko wokora nk'ivy'abandi bariko barakora. Kugira ngo ube umurongozi mwiza nukubabazwa n'ibiriko birakogwa nabi, ibiriko birakoreka nabi. Turipfuza koko gutegura abantu bafise inzara n'inyota yo gukorera abanyagihugu atarabokorerwa n'abanyagihugu. Turabahaye kaze rero muri promotion ya 25. Dusaba yuko umuntu azi carondera ari we yoturondera. Umuntu ari seriye, umuntu afise intumbero agomba gushikako. Uwo muntu avyipfuza aca twandikira akatubwira umwidondoro wiwe, akatubwira n'igituma agomba gukurikirana izo nyigisho. Inyigisho zimara indwi imwe gusa ugacukora ikibazo. Dusubiye kubaha kaze muri promotion ya 25 y'inyigisho z'uburongozi bwiza. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize gwa rugendo rwacu. Maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nayo umuntu afashwa n'ivyigwa dutanga arashobora guterera ishure ry'abarundi bose kugira ngo dushobore kugura ibikoresho bidufasha gutanga inyigisho buri munsi.